Leta y'u Burundi yongereje amafaranga 30 ku kilo c'amababi y'icayi, ikiro cahora ku mafaranga 250 kikaba kigiye kugurwa amafaranga 280 ku kilo nk'uko bimenyesha umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dr Deogide Rurema mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri wa 12 Myandagaro umwaka wa 2021. Mu ntumbero rero yo gutera intege abarimyi b'icayi, leta ifashe ingingo yo kuduza igiciro ku kilo c'amababi y'icayi muri iyi sizeni ya 2021 ishira umwaka w'2022. Ikiro kikaba kivuye ku mahera 250 kikaja ku mafaranga 280, ni ukuvuga ko hiyongeyeko amafaranga 30 ku kilo c'amababi y'icayi. Mu gisata c'icayi kandi leta ngo yarihaye ihangiro ryo kongereza umwimbu ku rugero rw'ibice 20% ku mwaka. Ivyo ikazobishikako mu kugwiza amatuta y'imivyaro y'icayi, gutera icayi mu zindi ntara kama, kugira rusansuma w'imirima n'urw'abarimyi b'icayi, kubandanya gushiraho amakoperative y'abarimyi b'icayi, mu gushigikira no gukurikiranira hafi abanyamitahe bifuza gukorera mu gisata c'icayi, kubaka amahinguriro mashasha no kwagura ayahahora n'ibindi. Ku kibazo c'uko mu guhingura icayi hakoreshwa inkwi, ivyo navyo bigatuma ibidukikije bihona, umushikiranganje amenyesha ko bariko basaba ko hokwigwa ubundi buhinga bushasha bwo gukoresha umuyagankuba. Icambere nuko turiko turasaba abaza muri iki gisata c'icayi boza bazananye n'ubundi buhinga bugezweho. Aho hanze ubu barashobora guhingura icayi bakoresheje umuyagankuba, mugabo birazimvye cane, ico gituma mubona nka henshi aho ahari amahinguriro y'icayi bakoresha inkwi, ariko turiko turabasaba yuko bogenda kurahura ubwenge bakaraba ingene hanze bariko barabikora. Nayo ku banyagihugu bari baradebukiwe no gutera hamwe no gukorera igiterwa c'icayi kubera agahembo kaza gateba, umushikiranganje arabahumiriza akabasaba kugarukana umwizero. Karahara mu ruganda ntibacura, nico gituma dusavye abarimyi b'icayi kubandanya bitaho ico giterwa kandi bijukire no kuja mu makoperative kuko niyo nkingi y'iterambere y'igihugu. Ikindi naco nuko bovavanura n'ingendo mbi yo kurandura icayi no kutagishiramwo ifumbire. Bibuke ico cayi kugira kiboneke ko leta iba yagize akigoro mu gushiramo umutahe irondera ineza y'abenegihugu.